Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura idahita TV. Amagara meza, kugubwa neza no kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze jewe Janvier Manirambona muri kino kiganiro cacu cuno munsi aha tugomba turabire hamwe muri ya majambo yagiye avugwa n'abantu bavuze amajambo novuga ngo babaye ivyamamare. Icyo twavuga mu gifaransa ngo ni citation célèbre, ni amajambo yavuzwe akamenyekana hirya no hino mu bitabo, akifashishwa na benshi mu makaminuza hirya no hino kubera yuko yabaye amajambo novuga ngo ari mu inyigisho n'ukuri kudasanzwe. Hanyuma kandi ngaha tukaba tuvuga amajambo hanini ashimikiye novuga ngo mu gukangurira abantu, novuga ngo gukura amaboko mu mpuzu, gukora kwitunganiza imigambi, guca ubwenge, gufata ingingo zibereye, kugira ivyiyumviro bizima, no kugira iyerekwa canke imbona kazoza ishobora kugira ico ishikanye ko umuntu. Nivyo twahisemwo, twarabivuze mu biganiro vyagiye birarengana yuko kino gitabo twahisemo gukoresha kirimwo amasitation menshi, kirimwo amasitation novuga ngo bimwe tuvuga tuti ni nk'uruvuga ngo umugani ugana kariho imigani canke se reka tuvuga gutyo amajambo yavuzwe ashika ku majana 363. Urumva ko amajambo atari make, turamaze kuvuga na atari make. Nk'aya tugomba turabira hamwe no munsi ni citation ya 50 muri nyagitabo yavuzwe n'uwitwa Paul Skello. Uyo Paul Skello yavuze mu Gifaransa, turavuga no mu Kirundi. Yavuze ngo il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Tuyasubiremwo imbere yuko tuyavuga ko mu Kirundi. Yavuze ngo il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Tuyavuze mu Kirundi ngahayi tukavuga ko yavuze ngo nta kindi kintu na kimwe gihari gishobora gutuma imbona kazoza, inzozi z'umuntu, indoto z'umuntu, ico umuntu yifuza gushikako kidakunda canka mu buzima kiretse ubwoba bwo kuyoberwa. Turihindukije rino jambo kugira ngo naho nyine ryumvikana gusumba, ahavuga ngo ubwoba bwonyene nico kintu gishobora gutuma inzozi z'umuntu, indoto z'umuntu, ivyo umuntu yifuza gushikako, imbona kazoza y'umuntu idakunda, ikaba ikintu kidashoboka, akayobera abahinga, akananira abahinga, ibintu by'insiga bwenge. Mu yandi majambo niko nogira nte no bivuga ngaha mu Kirundi cacu kugira ngo bikunde tuvyumve mu mvugo yagombye kuvuga uyu Paul Skello. Uyu Paul Skello rero ngaha aye turavye dusanga burya rero yashimikiye kwijambo ry'ubwoba, yerekana yuko ubwoba ari ikintu kibi cane. Ubwoba naho none ngo n'ubwoba bwose, ubwoba bwo gupfa, so ubwoba bwuko kumbure ngira ngo wohava, kumbure ejo ubura vyose. Ahanini ngo ku bantu bagira imigambi, ku bantu bipfuza kugira gushika kure, ngo ubwoba bwo kuyoberwa, ubwoba bwo kunanirwa, ubwoba bw'uko vyohava bidacamwo ni ikintu ngo kibi cane gishobora gutuma umuntu adashika kure cane, adashika ku vyo yipfuza gushikako, adashika ku vyo yiyemeje gushikako, adashika ku nzozi ziwe, adashira mu ngira, atuzuza inzozi afise ku buzima bwiwe za kazoza. Ubwoba bwo kuyoberwa kandi iki kintu kirahambaye. Tugiye muri vya bindi novuga ngo ni ibijanye n'iyobokamana, dusanga na Bibiliya ubwayo igwanya ubwoba incuro nyinshi. Bavuga abasomyi ba Bibiliya, bakurikiranira hafi Bibiliya, ugize na recherche muri za Google hari ukandikamwo incuro iryo jambo riboneka ryo kugira ubwoba, usanga bakwereka yuko ngo muri Bibiliya hariyo ngo incuro amajana 365 zibonekamo ijambo rivuga ngo ntutinye. Imana, ijambo ry'Imana, ijambo dusoma twifashisha mwiyobokamana mu myizerere ya Gikristo, Bibiliya yera itubwira yuko Imana itubuza gutinya. Ni nkaho novuga ngo buri munsi katubwira ngo ntutinye, ntutinye, ntutinye,
ntucike ivutu, nturanduke umutima, ntimutinye, ntimuhagarike imitima. Ayo majambo ajana muri iyo sanse, muri iyo njano, muri iyo mvugo ngo aboneka ngo incuro 365. Bisigura yuko rero buri munsi hari ijambo ritubwira ngo ntutinye. Rero tubwiwe ngo ntutinye, tubwiwe yuko dukwiye kugirana kugwanya ubwoba, dukwiye kubaho tudafise ubwoba, tutaganzwa n'ubwoba, tutayoborwa n'ubwoba, ubwoba atakintu na kimwe budukoresha, ataruhara butugirako. Uyu rero Paul Kero yavuze ngo il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible. Ikintu nta kindi kintu na kimwe gihari gishobora gutuma inzozi z'umuntu ziba amananiza, vyanka yuko azishikako, vyanka yuko zuzurura canke zuzuzwa, kiretse ubwoba bwo kunanirwa. Kubera yuko vyumvikana yuko hamwe umuntu yobaho ataganzwa, atarongorwa, atagabwa n'ubwoba, hamwe umuntu ubwoba butomuhungabaniriza, novuga ngo uko ari karakora, uko ari karabona ibintu, uyu muntu hamwe yotsinda, yonesha ubwoba, nta kabuza adatinya kunanirwa, peur d'échouer. Umuntu nimba atananirwa yuko atayoberwa, bambe atagira ubwoba bwuko vyohava bimunanira, yohava yoberwa, vyohava bitagenda neza, vyohava bihomba ibyo ariko arakora, uyu muntu hamwe atogira ubwoba, nta kabuza rero inzozi zose afise ashobora kuzishikako. None rero bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, na cane mwebwe muri ko murakurikirana kino kiganiro, impanuro dukura muri aya majambo yavuzwe n'uyu Paul Kero ni impanuro itubwira yuko tudakwiye gutinya, kuko nimba hari ikintu gishobora gutuma umuntu yari karasatira ngo ashike ku ntumbero yiyemeje, ashike ku vyo yipfuje gushikako uhereye kera, ikintu cyo gutinya yuko vyava bidacamwa, hamwe yobikora vyava bimunanira, nico kintu conyine ari umwansi wiwe, ashobora kumubera umwansi w'iterambere. None rero mbega wewe ukurikiranye iki kiganiro cyacu cuno munsi, nawe uyu mwansi ari we bwoba bwo kunanirwa, bwoba bwo kuyoberwa, bwoba bwuko vyohava bitagenda neza, mbega nawe uyu mwansi ubwo ntiyoba akubangamiye, ntiwoba uri mu babangamiwe nawe? Raba yuko inzozi zawe zituba zaramaze kuba amananiza, zituba zaramaze kuba novuga ngo ibintu bidashoboka, izidakunda, nkaho umengo nta muntu yopfa zishitseko vya bindi wifuza gushika. Kora biko tubora amaze kubona kumeye ngo ntavyo wopfa ushitseko, naho vyogenda gute. Urabe yuko kimwe mu bintu vyo bituma wumva kumeye ngo ntuzobishikako ko butoba ari ubwoba, kuko uwumva umengo ufise ubwoba yuko bitazokunda, utazogirane, utazobishikako. Nuko rero jewe Janvier Manirambona naturamanye namwe muri kino kiganiro, aha niho ndabikebanuriye aya majambo twumvise mu Gifaransa avuze ngo il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Nta kindi kintu kiriho gishobora gutuma inzozi ziba izidashoboka, umuntu adashobora kuzishikako, adashobora gushaka kuvyo yipfuje no kuvyo afise mu mbona kazoza no muyerekwa giwe, kiretse ubwoba bwo kuyoberwa, ubwoba bwo kunanirwa, ubwoba bw'uko muyumva umengo yohava atabishikako. Ico nico kintu conyene gishobora gutuma umuntu atangirwa ntashike kuvyo yifuza gushikako. Ariko mugabo umuntu akuye ubwoba, agasatira, akaruhinda niko abandi bavuga, akinjira mu bikorwa, akaja kuri tere, agaseka, akavuga ngo ico tuzohura cose nzomena, nzoseka, nzoturitsa, nta kintu na kimwe kizonyitambika imbere, nzokwemerera yuko kironka ijambo. Umuntu abigize gutyo birakunda. None rero mwebwe bashasha mufana kuri sabone cyangwa subscribe, bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimo, kugira ngo mushishikare kuronka ubutumwa bubamenyesha ko twashyize ko ama video. Jewe Janvier Manirambona nari ntaramenye namwe ndabikebanuye, ni agahwane.